My God, my God. Yes, kumbura ndi kumwe na mama yake kuri Igoze TV. Ndakuramutse mama. Ni sawa. Urafurahi? Ego. Uraryohewe? Ndaryohewe cyane. Ati I'm crazy for you. Omuririmbira muzi. Oya. Bamwita Zuchu. Jushu. Ndamuzi gusa. General mara indwi zitatu canke ukwezi je buntajya umunyu. Sameze beje tamunyu njya nabuza amaye kugurumye ko igiseke nako ndajisha kitarahera ngo ndakigurisha. Sinajya umunyu sinajya amavuta. Kacho gena ari mu ibohero rikuru rya Rutana bwari ubuzima bugoye. Maisha srago blaza. Mpera pore vya bigabo vyaguma bigutereta. Onye ivyo. Kumbura umugabo wawe. Nakubeshe nta numwe yigeze ntereta. Gituma batantereta kuko Igoze TV. Ni mama yake na databujenga boss kana kwite boss kubera ko sinita boss umuntu ngo abafise note ahubwo nita boss umuntu abatunze mu mutwe umuntu abatunze icubahiro cy'umuntu buri muntu wari we wese uri muntu umwe yumvira ati reka ntegure iki kintu cy'ingenzi kugira ntumire abarasta batandukanye bakoranire muri kino kibanza cyiza cya Spam Bar. Ndakuramutse bro. Ndabaramukije na je. Nabashimire cyane gushika muri kino kibanza cyiza cya Spam Bar. Imbere yuko mvugana ni wadukoranije ngaha nshimye ko no banza kubamenya mbe muri bande kubona mwaduteye iteka nkiri mukaza gushigikira abarasta kuri no munsi. Je nitwa Kanezius Nibitanga nkaba sanzwe ndi mu bya mwene wabo na Eric. Mama wacu baravukana cyane. No kuvuga Eric turakundana cyane gose. Numwana nkunda cyane kandi yarampimbaye ku bintu amazi imisi akora ni byiza cyane. Ikintu kimwe canke bibiri Eric yakoze byaguhimbaye cyane muri uno mwaka canke muri kuno kwezi byabaye ivya cyambere nukuntu atunganije ibikorwa mu rugo rwiwe afashe mu muryango wiwe cyane. Cya kabiri ndakunda ko ashima gukunda abandi bantu bari mu ngorane cyane abafasha cyane cyane bari mu munyororo. Yego icyo kirangyohera cyane. Ibintu bibiri biranga barasta. Nivyo nifuza kumenya kuri wewe. Ariko imbere ko ndabimenya ndashaka kubamenya mwitwa bande mbega kubera iki mwicaranye n'umuryango wa Eric. Nyakuba mwesha makuru. Ikibazo ca mbere subiramo sha nza navyibagiye. Nababajije uti ibintu bibiri. Ndabizi ni byinshi biranga barasta ariko kuri mwebwe ibintu bibiri ukundira barasta ni nk'ivya. Guciremwo. Urukundo nico kintu ca mbere nemera. Walla Yewe nuko baciye babiririmba. Yeah. Uzi ikindi gufashanya. Ariko ikibazo cingira ni iki gikurikira. Ndihenza ahubwo. Uzi ko urukundo rugaruka gufashanya. Ariko wambajije bibirisha. Nahejeje. Ikintu rero muri ivyo byose bakundiye Eric yatunganije iri bonano canke iri huriro y'abarasta b'Igitega vyabaye ivya ibintu bibiri gusa ivyo nagiye ngarukako. Umbajije ikibazo uzi. Eric n'umugenzi wacu. Ico kibazo no cishwa utuvanga ngo kubera ngo ari umugenzi. Oba wihenze cyane. Udesha Eric abana reze ngaha mu muce. Abana biwe canke aba yavyaye wo ngabo. Abinyuma. Abo yitaho mu bisanzwe abo yitaho. Vuza abinyuma bihavaye mutaya n'umuda. Mabuje ari aturiko yaratagikunda bakaji mabuje. Ari kamwe ngo nabo yitaho sawa yavyaye mugayi. Amfite Eric n'umurasta. Nabona vyaye barimo. Nabona vyaye barimo. Hariho Shabiri. Hariho Desire hariho na Kinonko hariya. Abona vyaye ngaha barimo. Bo just ndapfungwa. Uwambanjije abivuze. Ari ukuntu yitaho ngo abanyorona. Ariko jivyo ndamuzi ko Eric si ivy'abanyoro. Ngo je sindapfungwa. Aho inyuma muri ville mu gisagara ca Gitega. Eric afite ibintu byinshi cyane akora. Hari umuntu yigeze kumbwira umva man. Ngo je ntambwa yondya. Rambwa yonye. Uwo muntu bikwambariye.
ca ndamubaza nti ntambwa yo kurya kubera ca nditwengera gahema reka bwana re Yes nuko tugenda turangiza umusore tukumenye witwa nde? Shabir Nkunziza. Papa wawe Nkunziza Eric. Eric ni papa wawe. Se umwana w'umurasta umwana wa papa w'abarasta bigite. Uri umwana mukuru. Oya. Urumuherere. Oya. Ndi hagati na hagati ngira gatatu. Nuko Eric kumbure tugenda turangiza nikigana nikiyago cyaje. Turamugarukako. Eric kumbure ndagarutse kuri cya kibazo nakubaza ubwa mbere na mbere ndashaka kumenya inyamukuru kugira ngo ushobore gufata udufaranga twawe ukavuga ati reka ngure ibibiro bingahe vy'ibijumbu n'amashu kumbure aho bijya bintu n'amasabuni n'ibindi byinshi bitandukanye n'amafaranga wagira avuga ati reka abanyororo nanje ahantu narahaciye ndabahe udufaranga muzo kwifashisha amahugura udusabuni bijya bintu ndazi ko vyagutwaye uburyo butari buke ujye mutima gute wakujemwo vyagenze gute kugira ngo wiyumvemwo umutima nk'ujya wo gufasha abagenzawe babo basanzwe babohewe mu iborero rikuru rya Mpimba y'Igitega ujya mutima ahantu wavuye hajya nyene kuko nanje hajya narahicaye hajya narahasinzikariye narahakongatariye bidasanzwe nawe waratanze yibuji hari yewe gaye narasinzikaye ivyo ntokubwira ne kuvuga ko hajya agendanze ku kintu ca mbere ushaka kuca nyuma mu bijanye n'ivya hajya mu vyatumye niyumvira ukubita kuri bajya abantu nuko ivyo barimo vyose gukora kuca mbere ushaka kuca nyuma ibibazo barimo ndabizi vyose bisha bituma rero niyumvira ko haya kugira ngo habe ubufisa umuntu akuremesha ubufisa umuntu wo muhira wiyuva akuremesha uwo bita uwo mu gihugu kuko twe turi hariya igihe je nari hariya twabaza ati mbega mu Burundi bimeze gute mu gihugu bimeze gute tubaza baje batugiye muri bavuye hariya je nabaye mu buzima hariya naho rangiye murirwa ivyatsi je umuntu yankunda w'umugenzi kubera ibibazo n'ubukene narimo je umuntu yankunda yangiye murira ivyatsi akangemburira no ivyatsi nk'ibi bisanga ivyatsi bita ivyatsi vyishinge tugejewe akazi narimwo karako kujisha inkoko mu Mpimba mu Mpimba kuko mu maisha struggle unajua menyewe ene muzima bw'umunyororo muhira barakura bakatinda bakaruha mugatinda ukamenyera kwigwanako mugenzi yankunda namubira ko niba dafisa amahera unzanira ugenda ahantu mwishamba kahira ubwatsi bwishinge burya bwatsi budatemye n'isuka burya bwatsi baranduje intoki akabunzanira hama uwundi mugenzi nawe afisa akanzanira umufuko uwundi mugenzi nawe afisa uburyo kandi bubayabaye akanzanira urushinge jewe nakoresha urushinge nakoresha umufuko mushasha nakoresha n'ivyatsi bita ishinge mu kujisha inkoko ibiseke ndazi kubijisha cyane gose umunsi umwe dosangiye muhira ndakwereka homba ndakwereka n'ibisheke je najisha jewe nyene n'amaboko yanje nico cyatumye azona kugabira igiseke kimwe mu byo yakoze nico cyatumye nimvira ubuzima barimo n'ingene bimeze je naramara indwi zitatu canke ukwezi je buntajya umunyu Amezi abiri munyu njya nabuza amaye kugurumiye ko igiseke nako ndajisha kitarahera ngo ndakigurisha sinajya umunyu sinajya amavuta kacho gena ari mu ibohero rikuru rya Rutana bwari ubuzima bugoye maisha struggle brother wangu mabuja tugenda turangiza iyo myaka kumbure mutama kumbure yarapfungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba mbe ntaba mama baguhenda canke bakobesha avuga ati ko umugabo wabohewe hariya nta kuno kwirongorerwa handi ntako Oya, jeranje sinahendwa kubera naje nari ndabizi ibintu byo kubaho mu buzima naho nari nkiri muto gusa nari ndabizi yuko ingora zishobora gushika mu rugo hamukazokira uko nyene gusa nyene baravuga bakavuga gusa jibye sinabyitaho ariko mu ico gihe cyose uonye yabari mu bwo buzima jewe naguma ndamwizera kubera iki kubera zijya ndagano zo kuri arutari zijyanye ugitekereza ubu wumva yuko biba bimeze neza mpera pore vya bigabo vyaguma bigutereta onye ivyo kumbura umugabo wawe
ntakubeshe nta numwe yigeze ntereta gituma batantereta kuko jewe bari bazi yuko ibyo gutwenga byari byaramvuyemo kubera je akababaro kabonge k'umugabo wawe imbabaro kandi nagiye kubaka nkiri mutoya gusa nabyakiriye uko noba ndabibona nta muntu yari kumpenda ngo bikunde gusa je naguma nizeye yuko umugabo wanje ibyo byose bizohera. Nyamukuru ushimira umugore wawe aho ubona atataye imico n'akaranga abamama benshi iyo umugabo agize ikibazo nk'icyo ujya usanga bataye umuco baca usanga urugo rwabo bararutita uko mu gihe umugabo afite ibibazo nk'ivyo abagore nibo ba mbere bica urugo akantu wamukorera umufasha we iyo wibutse ubwo buzima yabayemwo mu kababaro imyaka itari mike ukavuga ati reka umugore wanje kumwe ndamufurahisha wari umukorera akantu nyabaki caramusohokana nuko twaje uno munsi le 11 mai caramupakira mu modoka agaca yihuta nawe ugaca twenge nanje shanjoherwa ho habuze amakirana kamakirana n'umuryango wanje nk'aba bahungu nk'aba ubu Desire shimira Imana no rya Shabiri jemba numva twishimye nibyo twaciyemo byose mbere cyasa nuko mba ndabyibagiye simba cyumva yuko ibyo twaciyemo no bishiha agaciro ahubwo cyama agaciro umuryango wanje wose wuzuye mba numva merewe neza kubera iki ko twaciye mu begaragezo bashi barabizi no kuntwenga bakanteteza muga ubu unye mbona nk'ubu twicaye nk'uku unye twuzuye mu muryango mba numva ibyabaye byose atana agaciro nobiya mba numva mba ninezerewe turi kumwe Buffalo Soldier na musi papa wa yakuzanye ngawe yimva gute jene yumva fresh kwe wimva bo waje kwibuka nde twaje kwibuka nyene umusaza batazira Bob Marley kuba ufise papa wo Morasti wumva ibyishimo bingana gute nyene ndishima kuba ari umurasta gaca byara nk'abana nka twebwe nyene na twe barasta iyo byagwa no mu Babylon na byagwa na Babylon nyene urumva sana je bumba ndi mbajije kibazo ati iyo byagwa no mu Babylon byari kugenda gute wavyawe no murasta ariko wavyawe no murasta iyo byagwa no mu Babylon naho uburi muntu iyo byagwa no mu Babylon iyo byagwa no mu Babylon wavyawe no murasta iyo byagwa no muntu wibono ahandi simba ndahageze ndavyibaza nuko wambwiye amajambo y'inkora mutima sezerera abariko baradukurikirana akajambo ka nyuma nugare nyene ugare umaburenganzira akugara sinovyemera bwana uzi impamvu no kugara ari umurasta hariya umurasta ngo twari turindiranye igishika we ngo ntari mu Babylon boro umurasta kandi yizewe uno munsi ntekizinga 11 mai twibuka iki zo kuvuga wasipeka umuntu w'umurasta kandi umuntu w'umurasta basi no kuvuga ati nta murasta yankana wabonye Babylon bangana gute muri kino kibanza Babylon ngaha musanzwe nyene atari abantu bakunda umurasta na Babylon mugwa gusa abantu baba bashaka gukunda umurasta ndisho tubashya mu bantu batari mu Babylon Buffalo Soldier Getting American. Reka tubibwire abariko baradukurikirana twongera tubasezera wongera umporeza ba Babylon bako baradukurikirana ubamporeze nitwa bande je nkabanitwa Kuzimana Ado nkabashobora kuvuga ati yuko tuba turi mu rungano rw'uburasta kandi uburasta nyene basi kuvuga ati yuko bwavanye bwavuye kenshi na kenshi muri Jamaica kuva muri Jamaica natubashitsemo tubwiyumviraho tubwigira tuhite tuvuga ati umurasta n'umurasta ahari hose natwe tuhita tuvuga ati izina y'uburasta turagihaye kandi tugihaye mu buryo nyene tuba dusanzwe tuvuga ati turabarasta nuko kumbure Mr. Eric uturangiriza ikiganiro nk'ikintu nagomba mvuge nshimira Eric nuko je bwanje ndumutemwe wa Eric cyane gose nk'umuvukanye
ndazi igihe yaramaze mu ibohero imisi yaramaze mu ibohero cyane jewe ndi muntu wa mbere ndi mu bantu byababaje cyane ndavye ubuzima bwiwe ndavye n'ubuzima bwiwe n'umuryango yari afise je yarashize ko aramucamane ndi mu bantu ba mbere baciye niyumvira ko amahera yabuze yamukehani naramuhaye amahera je bwiwanje je Kanezius naramuhaye nacende yarondera ndayamugurana kugira ngo ndabe ko yopfa mu gasho ave mu ibohero kubera ayo mande bamuciye kugira ngo akwire hama ekugwe yidegemvye nk'abandi barundi bose byarampimbaye ndabikoze nawe nkaja mbona arasohotse ibohero garuka mu muryango wiwe n'ibibondo vyiwe birampimbara cyane gose yaranabinyereka ndetse kubinyubahera arabinyereka kabisa ndabishima cyane rero hanyuma rero uwo mutima wiwe wo gushima ndawukenguruka cyane kuko harabishi nafashije nagoreye byiza batigeze nubu batarankenguruka bataranyishimira kandi umuryango wanje mfite ikintu nakoreje kitari cyo mu muryango wanje mugabo nkagikoresha ukundi muryango kugira ndabe kubaho neza nibi by'abarasta birajanye urukundo imisi yose sanze ndi n'umusaveri birampimbaye cyane rero kubona ko anadukoranije n'uno musi atanyibagiye yibutse ikintu namukoreye hari muri 2000 na kanga cy'igihumbi na majana yego Igozen TV.